kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 15 umurongo wa 10 n'uwa 11. Matayo igice ca 15 umurongo wa 10 n'uwa 11. Handitswe ngo, ahamagara ishengero araribwira ati nimwumve mu bitahure. Ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Mukundwa uri kurankurikira, namwe mwese abadukurikira muri benshi, namwe mwama mudufasha gukwirakwiza ubutumwa bwiza ku bagenzi, ku bavukanyi, kuri bene data n'abandi. Imana ibahezagire cyane. Ijambo dusangira niri: wirinde guhumanwa n'amajambo yawe canke nikiva mu kanwa kawe. Yesu yaravuze ngo ariko ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Mbariro muri kumwe, ubarire umutima wawe, wiyibutse uti irinde amajambo ava mu kanwa kawe, irinde ibiva mu kanwa kawe ntibiguhumanye. Kuko Yesu yavuze gutya, kuko arerekana ku murongo wa 18 avuga ngo ariko ibiva mu kanwa biba biturutse mu mutima, nivyo bimuhumanya. Kuko mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubusambanyi, ubushakanyi, ubwivyi, kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi. Ivyo vyose nivyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoke zidakaravye sivyo bimuhumanya. Aha twasomye kuva ku murongo wa 18 gushika kwa 20. Aha vyari ibintu vy'imigenzo abafarisayo bariko bahaririza Yesu, baraba cane ibije inyuma ntibarabe ibiva imbere mu muntu. Mukundi uri kuradukurikira, nkundira ndakusangiza amajambo agufasha kwiyubara cane, kuko benshi ntibatahura ubushobozi bw'amajambo. Reka turabe mu gitabo cyo guharura, ni mu gitabo c'isezerano rya kera, guharura igice ca 14 umurongo wa 28. Handitswe ngo, babarire utuku ni kuhorahagize, utarahiye guhoraho kwiwe, uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Ndasubiramo, guharura 14 umurongo wa 28. Guharura igice ca 14 umurongo wa 28 handitse ngo, babarira utuku ni kuhorahagize, arahiye guhoraho kwiwe, uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Abantu benshi barakinisha amajambo bagapfa ivyo bivugiye, mugabo ntibazi ko Imana yumva. Aha barabisirayeli babariye Mose ngo ntidushaka kuja muri ico gihugu, hari ibigatanya, dupfuma dupfira ngaha, dupfuma dusubira inyuma canke dupfire ngaha. Uhoraho ati ivyo mwivugiye nivyo nyene nzobakorera. Hari ubushozi mu majambo yacu. Umviriza mu gitabo c'imigani igice ca 18 umurongo wa 21. Imigani 18:21 handitswe ngo, urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo rwamye. Ndasubiramo, urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo rwamye. Ururimi rwawe rurafise ivyo rwama, rurafise ivyamwa rwera ruzana ukimbura. Wiyubare rero amajambo uvuga. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'amajambo yawe. Bamwe barakinisha amajambo, bamwe abavyeyi ugasanga arabwira umwana ngo ca ngaha wagipfuwe, uzopfa utubatse, urutwe ingene kimeze, wakijujuwe. Hanyuma ejo ugatangazwa n'ingene bigenda ku mwana. Urashobora kuvuga ngo ewe uyu mukozi w'Imana, uyu muvugabutumwa nawe arashikuza arivuga. Ni ijambo ry'Imana. Ndazi abo vyagiye bigira ko ububasha. Igihe kimwe uwitwa Yakobo yarongoye abana ba inarume, canke niwe yahavuye abasebukwe Labani. Hagere ko bataha,
batashe Labani aramukurikira. Uravye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 31 amukurikira asanga yatwaye imana ziwe. Yakobo arashavura, bya bindi Yesu yavuga ngo biva mu mutima nivyo vyanduza umuntu. Arashavura aravuga ngo kuko nkurikirana, ngo usanga nizo mana zawe akwiye gupfa. Ntiyamenya ko umugore we yakunda cyane Rachel ari we yarazitwaye, yarazicayeko. Rachel ahenda papa wiwe, ahenda se, ati ndi mu mihango, ndi mu bihe by'abakenyezi, sinshobora kuva ku matandiko y'indogoba. Labani aramureka. Muga ijambo Yakobo yamaze kwatura ntiyarazi ko ryo ritamureka. Aragenda ngo agira ashike Efurata. Ubiravye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 35 gutangura ku murongo wa 16 ngo Rakeli agomba kwibaruka umwana wagira kabiri witwa Benyamini, ngo aragumirwa bimera nabi, aca arapfa. Amajambo ya Yakobo ahitana uwo yakunda cyane. Mwiyubare cyane amajambo muvuga, bavukanye bakundwa aho muri hose. Reka tubanane kuraba ubushobozi bw'amajambo mu gitabo ca Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice murantunga turabe mu musiguzi. Umusiguzi igice ca 5 no muri Matayo turaza kwaraba. Umusiguzi igice ca 5 umurongo wa 6 haravuga ngo ntukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntuzuvugire imbere y'umumarayika yuko kwabaye gucorokwa. None Imana irinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa c'amaboko yawe. Abantu bamwe barakinisha amajambo ngo ntariko ndifyinira gusa. Uyu ijambo ry'Imana yatuvuga ngo ntuzuvuge ngo ryarancorotse, ngo karankorokanye. Urumva? Hariho agakuru nigeze kumva gatwengeje ngo umutamakazi umwe yavuze ngo ndagakubitwa n'inkuba, ngo ubwo nyene acabona umuravyo urarabije. Ati nariko ndifyinira, ivyo ntibigikinishwa. Mukundwa, wiyubare, ntukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntuzuvugire imbere y'umumarayika yuko kwabaye ugucorokwa. None Imana irinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa c'amaboko yawe. Hariho abantu iyumvira ibintu waruhiye ukwezi kose bigasambuka mu mwanya muto kubera amajambo uvuze. Ivyo waruhiye umwaka wose, imyaka ingahe igasambugwa n'amajambo uvuze. Imana idufashe, Imana itubabarire. Muri Matayo igice ca 12, Matayo igice ca 12 umurongo wa 36 na 37. Matayo igice ca 12 umurongo wa 36 na 37 handitse ngo kandi ndababwira, uyu ni Yesu ariko aravuga, kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. 37 amajambo yawe ni azotuma utsinda, canke amajambo yawe ni azotuma utsindwa. Mbarizo muri kumuti mbega nahe majambo uhora uvuga. Fata akanya gato nyibaza uti mbega nahe majambo mpora mvuga. Wiyubare cane ku majambo uvuga. Amajambo yawe ni azotuma utsinda, canke amajambo yawe ni azotuma utsindwa. Reka tubandanye kuraba mu ijambo ry'Imana ubushobozi bw'amajambo. Ubushobozi bw'amajambo turara mu cete ca mbere ca Petero wa mbere igice ca 3 umurongo wa 10. Cete ca mbere ca Petero igice ca 3 umurongo wa 10 handitse ngo kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, nabuze ururimi rwiwe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ivyo guhendana. Ndasubira, kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza. Ndizera ko twese twifuza kubona iminsi myiza no kugira ubugingo bwiza. Umviriza ibanga, nabuze uwo wese avyifuza, yifuza kugira ubugingo bwiza no kugira iminsi myiza, nabuze ururimi rwiwe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ivyo guhendana. Mukundwa, iyumvire kuri ibi bintu. Yesu yatware ngo biva mu mutima. Paulo naka atwarira ibanga
ry'ingene uwo mutima vyogenda. Mu Baroma igice ca 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma igice ca 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri handitse ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Gukizwa ni umusegonda umwe. Gukizwa urihana ivyaha ubwo nyene ukaba ukijijwe, ukaba ubabariwe ivyaha, nk'uko ca gisuma ku musaraba cabariye Yesu ngo uze unyibuke mu bwami bwawe. Yesu avuga ati ndakubarira uyu munsi nyene turabana muri paradizo. Rero gukizwa, abantu benshi barara abantu ati gukizwa n'ibirya, urya rero yarakijijwe. Ego iyo umuntu yihanye abakijijwe, ababaye icaremwe gishasha. Ariko guhinduka n'urugendo, ni nk'uko umuntu avuka rimwe. Kuvuka n'umunsi umwe n'akanya gatonye, mugabo gukura ni imyaka myinshi, no guhinduka rero ni imyaka myinshi. Duhinduke gose, kuko hari ibintu twakuriyemo tugenda twishushanya navyo, ingene abandi bavuga, ega kariho karavugwa nani, yo iyi ngwara izompitana, yo ubukene buraho buzoduhitana. Ndagusavye ntusubire kwishushanya n'ivy'iki gihe. Wowe uvuga ico Imana ikuvugako, uvuga ivyo wizereye, naho utabibonesha amaso. Ntiturongorwa n'ivyo tubona, turongorwa n'ivyo twizeye. Imana iguhezagire. Ntaho bivuga vyose ngo abiheze, kuko benshi ntimufise umwanya wo gukurikira ubutumwa, umwanya munini kubw'ibikorwa n'ibindi, abandi kubera amamega n'ibindi, nk'uko mwaba mutwandikira. Mugabo ndasozera kuri uyu murongo wo mu cete ca mbere c'Abitesalonike igice ca 5 umurongo wa 23 na 24. Abitesalonike ba mbere canke icete ca mbere Paulo yandika Abitesalonike igice ca 5 umurongo wa 23 na 24 handitse ngo, kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza gose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho Umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa, no kubikora izobikora. Mukundwa, watahuye ko hari aho wihenze canke ugomba kwirinda, umutima wawe wezwe, ubugingo bwawe bweze, umunwa wawe wezwe, bibarira Imana. Niyo Mana nyene amahoro ikuzigame, ikweze gose. Ntikweza buhoro, ntiyeze igice kimwe cawe, ikweze gose, ikweze kuva ku ntango, kuko intango yatangurane n'impwemu, hanyuma ubugingo nibwo burimo ibirorogwe, burimo ubwenge, burimo gushaka, hanyuma umubiri nico gikese, nico gisanduku kirimwo impwemu n'ubugingo. Imana idufashe, Imana itweze, Imana idutunganye, Imana itubabarire amajambo yose twavuze, Imana itubabarire amajambo tuvuga asunitswe n'impwemu, asunitswe n'ishavu, asunitswe n'ikibi, asunitswe n'ubwoba, no kutizera, no gukekeranya, n'ivyo twakuriyemo vyo guca umwano, ngo reka nje kuraba ka gaporoporo kanje, nahafise umuduga mwiza, nje kuraba ka karuri yubatse inzu nziza. Mukundwa, ndakwinginze usaba Imana ikweze, kuko amajambo yawe arimwo urupfu n'ubugingo, kandi ngo ivyo twivuge nivyo nyene azodukorera, kandi ngo amajambo yacu yotuma Imana isangangura, isenya ibikorwa twakoze. Imana itubabarire, idushoboze kugira ngo ntidutsindwe, ahubwo dutsinde, kuko twumvise ko amajambo yacu ari azotuma dutsinda, kandi amajambo yacu ni azotuma dutsindwa. Imana iguhezagire, we wanteze yompi. Muga nkundira dusenge gatoya. Uhoraho Mana yacu, niwe wandemye, niwe waremye uyu ariko aranyumviriza, abariko aranyumviriza, n'abazotwumviriza mu minsi iri imbere bose. Ndakwinginze ngo udufashe, amaraso ya Yesu atweze, atutunganye, amajambo twavuze atabereye, asunitswe n'impwemu yose, ahanagugwe kubw'ikigongwe cawe, nk'uko wabikoreye
Yesaya ukarungika umumarayika agacisha ikara ku munwa wiwe akavuga ngo ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'abanyaminwa yanduye. Mana, tweze ucishe umuriro hamwe mwera ku minwa yacu, tuvuge ibitunganye, tuvuge ibibereye, tuvuge ibihesha icubahiro izina ryawe, tuvuge ivyubaka bagenzi bacu, tuvuge ibituma ubugingo bwacu bumererwa neza, iminsi yacu ikaba myiza. Urakoze ko wumvise ugusenga kwacu, urakoze ko utubabariye kuko warasezeranye ngo nitwihana urokwizigirwa amaraso ya Yesu atwoza icaha cose. Urakoze ko Mwami wumvise ugusenga kwacu, urakoze kutugiriye neza kandi wandaya kutugirira neza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. Murakoze kudutega yombi kandi murakoze kubandanya guhanahana ubutumwa, kubishikiriza abandi. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, Imana ikuneshereze, Imana iguhindurire amateka, Imana iguhe kurema ibintu vyiza bishasha. Urakoze, 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 uragahezagirwa.